ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana. Barundi kazi, mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi, ndabahaye mwaramutse, ngira nti murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma, imihezagiro ndaza kwishikako hanyuma. Uno munsi nje nambaye ibendera ry'Uburundi kuko n'Uburundi, uno munsi kandi nje kwerekana ibintu natoye. Hari ibintu byinshi mu Kirundi natoye, haba mu kahise, mu ndimburo, mu ndondantara, mu migenzo. Ivyo natoye no kuvuga navuze atabandi bantu barabivuga. Hariho n'ivyo mperuka kuvuga bijanye n'Uburundi na Urundi. Mugabo uno munsi nje kuvuga ibindi bindi. Nje kuvuga umwaka w'Uburundi, nje kuvuga ko umwaka w'Uburundi, Bonne année y'Uburundi ntiyamiri itariki imwe Nzero mu bihumbi bibiri na kangahe na kangahe na kangahe, ntivyama na rimwe bihura aho bihurira. Kuko kubera iki? Kubera ko Uburundi twebwe abasogokuru hari ivyo baraba, hanyuma abakoroni abazungu nabo hari ibindi baraba. Twebwe rero ntiduhuje. Ibi ngomba mvuge rero uno munsi hakaba hari ubundi muntu yabivuze, azoca avuga aho yabivugiye, azoca azana n'igitabo yavyanditsemwo, aca vyerekana kugira ngo uzoronka brevet, uzoronka gashimwe azoba ariwe ntazoba ari jewe. Mugabe ibi ngomba mvuga uno munsi ari je ndabivuze ubwa mbere, leta y'u Burundi, inganji y'u Burundi, incabwenge z'u Burundi zibwiriza kumpa gashimwe ko nije nzoba ndabivuze ubwa mbere. Ivyo ngomba mvuge nibiki? Umwaka w'u Burundi canke Bonne année y'u Burundi ntiyamisa na Bonne année y'abazungu. Muti gute? Kuko umwaka w'Abarundi ntusa n'uw'abakoroni. Abakoroni kubera iki? N'abazungu baje mu Burundi batubwira ngo Nzero, ngo Ruhuhuma, ngo Ntwarante, Ndamukiza, Rusama, Ruheshi, Mukakaro, Myandagaro, Nyakanga, Gitugutu, Munyony, Kigarama, bakaca bahagarikira ngaho. Mugabe tw'Abarundi ntikwari uko, nivyo tugomba rero tubanze turabe. Aho rero mugabe imbere yuko tuja kure, ndakwipfurije umwaka w'2023, ndakwipfurije uno mwaka uzi kubera umwaka wo gukora cyane, uguhinduka ngo dushobore gutera imbere cyane. Aho rero ubu rero nimuze tujane muce mubona ivy'ubwo buronzi ngomba kuzana. Hama mukibuka yuko itariki 8 z'ukwezi Nzero mu 2019 naravuze ibintu muri kaminuza y'u Burundi, hama bigisha ba kaminuza ngo umuronzi, ngo umuronzi, ngo umuronzi, ngo umengo ngo aronga, ngo biharage, ngo umenga aronga, ngo ibijumbu, ngo umenga aronka, ngo imyumbati. Nivyo nukuvuga umuronzi n'umuntu agenda ahantu akarondera ibintu, abironze akabironga, hanyuma akaca biha abantu. Nuko niko ndabivuga rero. Muze rero tujane hanyuma twige. Murakoze. Aho rero nariko ndavuga yuko nje kwerekana umwaka w'u Burundi. Umwaka w'abazungu nguyu, ubu ni umwaka w'abazungu. Nzero imisi 31, Ruhuhuma imisi 28, hari igihe iba 29 kubera hariho ngo umwaka umwe wakwije imisi, uwo mwaka wakwije imisi 366. Ntwarante 31, Ndamukiza 30, Rusama imisi 31, Ruheshi 30, Mukakaro 31, Myandagaro 31, Nyakanga imisi 30, Gitugutu imisi 31, Munyony imisi 30, Kigarama imisi 31. Iyo misi yose uyiteranije, iyi misi yose uyiteranije uronka imisi 365. Mugabo ko abazungu bavuga ngo umwaka uhera ku misi 365 n'amasaha 6, umwaka ugira 4 haca haba
umwaka novuga ngo wigiye irengeramwaka ucuronka iminsi 366. Ico gihe ukwezi kwa kabiri kuba kwaronse iminsi 29. Nuko abo n'abazungu, iyo ni kalendari y'Iroma y'Abaromani. Muga Abarundi twese uko, Abarundi twe turabahinga, tw'Abarundi tuvyita ukundi. Tuvyita gute? Abarundi dufise amezi 13. Amezi 13 ngaya. Nzero iminsi 29, Ruhuhuma iminsi 29, Ntwarante iminsi 29, Ndamukiza 29, Rusama 29, Ruheshi 29, Mukakaro 29, Myandagaro 29, Nyakanga 29, Gitugutu 29, Munyony 29, Kigarama 29, Gwirabuza 29. Tuca turonka ayo mezi yose uko ari 13 ugwije n'iminsi 29 ucuronka iminsi 377. Reka mbanze ngeze ngaho. Nukuvuga Abarundi iminsi igize umwaka w'Uburundi ni minsi 377. Iyo minsi rero 377 igabuye mu mezi 13. Muti kubera iki? Abarundi baraba kwijuru, iyo babonye ukwezi guserutse, ubu nta kuriho kubera turi mu bitutwa, iyo babonye ukwezi guserutse baca bagira bati ni umunsi wa mbere. Hanyuma bereke Nzero. Hanyuma raba urabona ha hose hari bitutwa. Ibi bitutwa ntibishobora kuba mu Burundi misi yose. Oya, aha muri Canada urashaka kuronka ibitutwa by'iminsi 3, iminsi 4, iminsi 5. Ivyo ntibiba mu Burundi. Mwe muba mu Burundi murabize. Mu Burundi habaye ibitutwa n'umunsi umwe. Habaye agahanambwa iminsi 2 yonyene babikwiye. Mugabo ngaha nko mu Bwongereza urashaka kumara iminsi myinshi utabonye izuba. Nino muri Canada hano bita muri Vancouver urashaka kumara iminsi utabonye izuba. Kubera iki? Imvura iragwa n'ibitutwa. Mu Burundi rero kubona ukwezi nibisanzwe, baca bakubona kuko gusanzwe ariho kuri. Aho rero ngo tubandanye. Aho ubu ico ndiko ndakora, ivyo ndiko ndakora uno munsi, ngomba Abarundi tumenye umwaka tugezeko. Umwaka tugezeko. Aha tuvuga ngo tugeze mu 2023. Ku bazungu Abarundi bageze umwaka ubuhe. Nukuvuga uno mwaka w'2022, umwaka w'ikirengeramwaka, nukuvuga umwaka umwe ufise Ruhuhuma ari iminsi 29, uwo mwaka wamuza rimwe ku myaka 4. Nibi nanditse ngaha. Ico gihe rero uwo mwaka waraje mu 2020, mu 2016, mu 2012, mu 2008, mu 2004, mu 2000 kumubandanya. Nukuvuga rero uwo ni wa mwaka w'ikirengera mwaka. Ni wa mwaka ufise iminsi 366. Turabandanya. Mu kubiharura nuku nafashe 2020 ngabura na 4. Nagabuye nka kurya twara tugabura mu Burundi. Nukuvuga ushizeyo 5 uronka 20, ugashiramwo ubusa, hama ugashiramwo 5 ukacironka 20, 500 n'imyaka 5. Hanyuma ukagenda ukagabura kurya twari dusanzwe tugabura ibintu gushika uronka ubusa. Nukuvuga 2022 ugabura na 4 dufise imyaka 500 n'imyaka 5 n'igice. Niyo myaka dufise y'ikirengera mwaka. Aho turabandanya. Uramuzi ko umwaka w'ikirengera mwaka nabivuze ufise iminsi 366. Neza cyane. Aho rero nukuvuga ncamparura iminsi iri mu myaka y'ikirengera mwaka. Naciye mfata imyaka 500 n'imyaka 5 ngwiza n'366. Ikisi ndakubivuga byose naciye ndonka iminsi 184 n'830. Ngiki nico naronse. Mugabo uribuka ni imyaka 500 n'imyaka 5 n'igice. Niyo minsi y'igice narayiharuye n'amezi 6. Nukuvuga rero ni iminsi 366
ugabuye na kabiri ko n'igice naciye ndonka iminsi 183. Vya biharuro rero ndabifatanije iminsi 184 n'amajana 830 wongera ko iminsi 183 ucironka iminsi 185 n'iminsi 13. Niyo minsi yo mu myaka y'ikirengera mwaka ya myaka amajana 505 n'inusu. Aho rero uciye ufata imyaka tugezeko kuva Yezu Kristu avutse turi mu 2022 ucubwiriza gukuramwo ya myaka y'ikirengera mwaka ya myaka ifise iminsi 29 ku kwezi kwa Ruhuhuma. Nukuvuga nca mfata 2020 ngakuramo amajana 505 n'igice nca nsigarana imyaka 1516 n'igice. Aho rero uciye ubandanya iminsi iri mu myaka isanzwe, imyaka isanzwe ni 1516 n'igice uca ubigwiza n'amajana 365 nibi nivyo uronka. Nukuvuga uronse iki? Uronse iminsi 1553 n'amajana 522 n'igice. Igice nukuvuga amasaha 12. Ayo masaha 12 ntayo nkenera, ndayaretse ntayo nkenera. Kubera iki? Nafashe iminsi 1553 n'amajana 522 gusa, kuko Abarundi baraba ko ukwezi guserutse. Ntibaraba ngo urumva ngo guserutse ngo ryari, ngo kwaserutse ryari, bakuraba ku mugoroba. Abarundi bavuga ngo ukwezi kuraserutse iyo bakubona mu burengero guserutse, niho bavuga ngo kuraserutse. Ayo masaha umuntu yo biraba neza, abazonkurikira abazobisigura neza bazaba biharura ingero cakoro nkundi mwaka wiyongera ko hanyuma ko ari amasaha 12 yongera ku mwaka. Ivyo kumbure abazobigira neza bazobiharura. Mugabo Abarundi twe twaraba ukwezi, twe turaba rutondanya bumenyi, turaba ordinateur, twe turaba ukwezi. Iminsi rero yose dufise, nukuvuga iminsi dufise kuva Yezu Kristu avutse gushika itariki imwe Nzero mu 2023 ni iminsi 185 n'iminsi 13. Uteranya iminsi 1553 n'amajana 522 ehera ivyuronka. Ucuronka iminsi 1738 n'amajana 535. Niyo minsi turonka. Mugo uribuka ya masaha 12 ntashizeko. Kubisanze murabona ingene nambaye. Ko nari nambaye hirya yejo siko nambaye uno munsi, kandi hirya yejo hari bitutwa ariko urabona ubu harabona neza, kwijure heraba harabona neza. Nukuvuga se umunsi umwe. Uno munsi ndiko ndabivuga ni itariki 8 z'ukwezi kwa mbere mu 2023. Mugabe igihe nagira ikiganiro bwa mbere hari hirya yejo zari itariki 6. Nico gituma hadasa. Ico gihe rero navuze ikosa. Ico gihe naravuze ikosa, navuze ko ya minsi 1738 n'amajana 535 ngabuye ni iminsi amajana 377 y'umwaka w'Abarundi nari naronse iki giharuro. Niko nababwiye. Nukuvuga imyaka 1958 n'iminsi 79. Nukuvuga nari naharuye nabi. Ehera bimwe nari nakivuze. Nge nari nabivuze ngibi, ingene byose nari navuze. Nari navuze mbere ko n'umwaka mushasha uzoba itariki 8 Gitugutu. Niko nari navuze. Ariko narihenda. Hariho Abarundi baciye bari bankosora. Abarundi babiri njimira gose baciye bankosora. Hariho uwitwa Epafrodite iratwibuka aba mu Burundi uwo yarankosora. Hanyuma suwo wenyene. Nawe nyene agafoto kiwe karabe raba nivyo yankosoye. Ubundi Murundi yankosoye yitwa Felix Kana, yiga mu Burusiya. Nawe nyene yarampamagaye turavugana arambwira ko nihenze, nawe nyene arankosora, ndamushimiye. Nivyo yankosoye ngivyo birabe ndagafoto kiwe ngako. Ubu rero ngo tubandanye rero tuvuga ingene ibintu bimeze rero bankosoye. Aho rero kuba bamaze kunkosora, kwincabwenge zamaze kunkosora, naciye mpindura ibintu byose. Mpindura ibintu byose, nta kuronka
umwaka w'igihumbi n'amajana 958 n'imisi 97 naciye ndonka nukuvuga mfashe ya misi ibihumbi amajana 758 n'amajana 535 nkayigabura n'imisi y'Uburundi amajana 377 naciye ndonka umwaka w'igihumbi n'amajana 958 hakaca hasigara imisi amajana 369 murumva ntibisa na gatoyi nukuvuga urano ko hasigaye imisi mikeyi ngo umwaka utangure w'Abarundi urazi ko ubu ndiko mvuga byitwa ko ndiko ndavuga itariki imwe y'ukwezi kwa mbere mu 2023 aho rero ndakigabuye iyi misi yose imazemwo imyaka 2022 ngabuye n'amajana 377 urumva sindakubibabwira byose muravyibonera nca ndonka imyaka igihumbi n'amajana 958 hanyuma hacasigara imisi amajana 369 niyo misi dufise nukuvuga ingo tubandanye nukuvuga itariki imwe y'ukwezi kwa mbere Nzero twari tugeze ku munsi w'amajana 369 kugira ngo turonke ubundi mwaka nukuvuga biruko nukuvuga ndafashe ya misi amajana 369 iriho ngaha nkaca nongera ko rero imisi 8 ya Nzero uno musi ndi itariki 8 z'ukwezi kwa mbere niho nca ndonka ari imisi amajana 377 mu yandi majambo umwaka mwiza w'Abarundi igihumbi n'amajana 959 nejo ejo habukera niwo musi ni ku musi wa mbere igenekezo rya 9 Nzero mu 2023 niho rero umwaka mwiza niho umwaka mushasha niko Bonne année y'Abarundi yobaye ejo mugabo ntishaka kubejo igituma ndashobora kubejo ubu murabona ukwezi kikuraseruka ndaza kubereka video ukwezi guserutse ngaha muri Canada murabe ingene ukwezi kuza kuba kumeze ukwezi hinge ndabereka ingene kumeze nukuvuga uko kwezi kumeze gutya nukuvuga umuntu aza kubabona ibice 96 kwijana nukuvuga ukwezi ni kose gusa n'ukwezi kuzuye aha rero muri Canada nukuvuga kuriya n'ukwezi kwa serutse guhejeje guseruka kubera bavuga yuko ukwezi guseruka saa 12:53 ni kuriya kwezi rero biragoye kukubona neza kubera hari ibitutwa mugabo urabona ko kuzuye gusa n'ukuzuye kubera ko ukwezi kuboneka ku bice 96 nukuvuga urabona ingene kungana aha rero ni muri Canada hinge ndakwerekera ingene umuntu asanzwe kubona ndakwereke kuri rutondanya bumenyi ingene ukwezi tutaze tukubona ubunyene egome hamwe mpora mvuga ibintu abantu bagatwenga bakibaza ngo ntafatiro Patrice nta buronzi mba nagize ndabira aha ndi kuri internet aha ndi ku gisenge bumenyi ndabira nko ngaha canke ngaha aha rero ngomba kukwereka bimwe mpejeje kwereka hanze mvuyeyo ndakweretse uno munsi ni tariki 8 ino muri Canada ni tariki 8 kandi urabona ko ari ukwezi kwa mbere ni ukwezi kwa mbere ku mwaka w'2023 none rero itariki 8 ngiyi itariki 8 raba ingene ukwezi kumeze hari akantu gatoyi naha navuze ko ari bice 96 gutyo rero uku kwezi itariki 22 nukuvuga ukwezi gutanguye kuzoba kumeze gutya ndabira ako umuntu azobabona naka ariko urabona uno munsi aho tugeze itariki 8 urabona aka kantu ubona nukuvuga niko kirabura ariko itariki 22 akakera niko kazoba kaboneka konyene ihiraba ingene ukwezi kuzoba kumeze arico gituma itariki 22 ariho umwaka uzobutanguye umwaka ugatangura kubera iki kubera uko kwezi kuzoba gutanguye aha rero ni muri Canada muri Afrika bizoba bihindukiye aha hera hazoba hari ngaha naho rero nagomba kwereka uburonzi ngira bwa bundi simfa kuvuga ibintu ngo ndiko ndavuga ibintu mba nabiteguye mba nabibonye ko kungana gutya rero ntidushaka kuvuga ku mwaka utanguye ntibikunda tubwiza kubanza kurorera kugira ngo ukwezi
kwiyongere gutya kuzime, hanyuma gusubire rero kugaruke rero kubone gutangura. Kandi muravyibuka naho nza kubereka iyo video muri Canada tuza kuba tukubona gutya, muga mu Burundi muza kuba mukubona gutya. Nukuvuga aha hirabura, aka kantu kirabura kabereke neza, aka kantu kirabura, ako kantu kirabura niko kaza kuba ari gatoyi, muga handi ukwezi umuntu aza kuba kubona kose. Muri Canada tukubona gutya, mu Burundi mukubona gutya. Tuca tubandanya rero kugira ngo turonke umwaka w'Uburundi, kugira ngo turonke umwaka w'Uburundi, nukuvuga ukwezi guhere, ukwezi kwa gwirabuza guhere, hamaze gutangura Nzero, tubwiriza kuba dufise ukwezi kumeze gutya. Aha hirabura gatoyi niho hazoba haboneka, aka gatoyi niko hazoba kaboneka. Mugabo muri Canada tuzobona ukwezi gutya, muga mu Burundi muzamukubona gutya. Aka kantu nyene, aka kantu kazoba karaba ngaha, amasonga azoba araba ikongo. Muribuka ko nigeze kuvuga TikTok nerekana ingene muri Canada ingene ukwezi guseruka n'ingene kurenga, muravyibuka. Mushaka mutwege canke murekeje niko ndajajura, ubu siniko ndajajura, ubu turiko turiga. Ubu ngomba kweka umurundi n'umuntu wese yumva ikirundi ko ukwezi uko guseruka mu Burundi siko guseruka muri Canada. Ukwezi mu Burundi guseruka kumeze gutya, nukuvuga amasonga araba muri Kongo, kukaza kurenga amasonga araba muri Tanzania. Mugabo ngaha muri Canada nukuvuga ruguru y'ikintu cyitwa Equateur, ukwezi guseruka amasonga araba muri Tanzania, hanyuma kukarenga amasonga araba muri Kongo. Mushaka mutwege canke murekeje niko ndajajura, ubumengo n'umwungu, mugabo ndawufatiye kugira ngo ndakwigisha. Ibi aho muri Canada tuzobona ukwezi gutya, mu Burundi mukakubona gutya. Bizoba ryari? Bizoba igenekerezo rya 22 Nzero kuno kwezi. Nzero 2023 niho tuzobona uko kwezi. Nukuvuga ukwezi ku Burundi kuzoseruka neza igenekerezo rya 22 Nzero, ni kuw'Imana umengo. Nukuvuga nuwo munsi rero tuzoba dufise Bonne année y'Abarundi. Nuwo munsi ndabipfurije umwaka mwiza, ninahashika nzobabwira, nzoba naramaze gusigura ukwezi kwa mbere ngene kwitwa, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, ukwindwi, ukw'umunani, ukw'icenda n'ukw'icumi, ukw'icumi na rimwe, ukw'icumi na kabiri n'ukw'icumi na gatatu ari bwo gwa gwirabuza. Aho rero umwaka rero mwiza ku Barundi mwese, umwaka mwiza, umwaka uzoba kuw'Imana igenekerezo rya 22 Nzero mu 2023. Aho rero neza na neza jewe ndahejeje kubabwira ibintu by'uburonzi bw'iwanje. Ivyo ni ibintu natoye, ni ibintu niyumviriye. Jewe nta matematike nize, nta biharo nize, jewe nta shimi nize ubufyitirizi, jewe nta fizike nize, fizike zingene bayita mu Kirundi, jewe nta astrology nize, jewe nta climatology nize. Climatology ni vyigwa vy'ibihe, ntavyo nize. Jewe ibintu nize, jewe nize igifaransa muri kaminuza y'u Burundi n'igifaransa muri kaminuza y'Ottawa. Nta bindi bintu je nize. Narize filosofi nkeya, ndiga na theology nkeya, mugabo ivyo navyo ibihuriranye n'ivyo. Jere kubona nta fatiro ibintu ndabivuze, mvuze nti nta fatiro ntaka atabitarara mu nzira. Jewe tarida tuba idome kandi matara. Jewe nta fatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutenga titeka no gutinyuka kuvuga ukuri. Kandi kuzi gusa butaraza ndavuze ko ejo itariki 9 z'ukwezi kwa mbere niho tuzoba dushikiriye umwaka mushasha. Mugabo ko Abarundi barabukwezi ndushaka kuvuga umwaka mushasha, kandi barabukwezi guserutse kwa Nzero kubera gwirabuza guheze. Nukuvuga itariki 22 z'ukwezi kwa Nzero niho tuzoba dushikiriye umwaka mwiza. Abigisha mwigisha muri kaminuza mwarabivuze, muzaje mumbwira aho mwavyanditse. Abandi bose bibaza ko baciye ubwenge, abandi birirwa barantuka ngo wamuki ngo uvuga ivyo utazi. Je ndabivuze n'imiburi n'ivyabimwe amakosa, ndashimiye abankosoye, bakosoye kubera navuze. Uwuzi ko atavye yavuze azoheza byumvirize abirabe, hanyuma ampa amahoro. Ubona ko ari mwikosa ankosore mu rupfasoni rw'abasiyanifike, ingene bakosorana, abantu b'incabwe ingene bakosorana mu rupfasoni. Wumva natavyo waruzi unume ubitegeye. Hanyuma inganje y'u Burundi, Republika y'u Burundi
incabwenge muri kaminuza ibintu byumvirize hanyuma je mumpe breve yanje breve mumpe agashimwe kanje kubera kugashimwe nije ndabivuze hari wari yaravuze ibindi azosha avuga ati je naravyanditse aha naha azana igitabo tubirabe naho yabivugiye ariko mugani je abarije ndabivuze ubwa mbere na mbere ndakwiye kuronka agashimwe kiwanje hama abandi bazoronka kandi je ntababesha Imana ikinteretse nahitontereka abana banje bazoronka ubushimwe kubera ubuki kubera hari ibintu byinshi je navuze haba mu ndimburo haba mu kahise haba mu ndonda ntara haba muri bintu haba mu bindi je namaze kuvuga ibintu byinshi bitari bikeye kandi bikwiye amabreve bikwiye ubushimwe aha rero je sindiko ndabwira leta y'u Burundi ngo impagashimwe ndagakwiye ko ndiko ndavuga ibintu atanu ubivuga wa undi yavuga ati bwa bundi uzosanga mu nota abadoktori bariho none abadoktori bariho nibatwereka ibintu ntibavuge ngo jewe nk'ubu ibindiko ndavuga byabwiza kuvuga abaklimatologe byabwiza kuvuga abageografi byabwiza kuvuga abantu biza amashure baminuje ntibyabwiza kuvuga na jewe nta fatiro niza ikigwa kimwe byabwiza kuvuga abantu bize baciye ubwenge nta numwe ndiko ndadoma urutoki mugabo biratangaje kubona ari jewe ndabivuga kwaje ndabivuga rero nije mbwiriza kuronka gashimwe kwa kundi kwiburaya umuntu wa mbere yanditse dictionnaire kazinduzi y'icongereza yari umurimyi mugabo naho bavuga yari umurimyi yari umwigisha umenga asanzwe ariko hari abari baraminuje hariho n'abadoktori ntavyo banditse byagiye kwandika uwo muntu aho rero je nkagira nti nzobandanya ntera imbere jewe ndashimira Imana yame binyereka kubera subumenyi jewe nsumvye abandi ni Imana ibinyereka nkaca ndabigira kandi iki rero kibaye ca kabiri ntoye mu minsi 45 kubera nivyo natoye imbere y'umwaka kuhera ico gihe nariko ndabwira umuntu yitwa Nkurunziza Emmanuel atazigwa gwamba yuko jewe mu 2023 mu minsi 45 je ko nzoba natoye ibintu nawe nzomwandikira ikete ndamubwire nti rero nawe zana ivyo watoye hanyuma duheze duhaye mugabo we nzobigira kizo ari kiganiro ca WhatsApp hama ndamubwire nti urumva rero zana ivyo watoye nanje ivyo natoye ngibi hama turabe ubusumvye ubundi umuntu yamfasha amajwi umuntu yamfasha ivyo bintu byose n'umukobwa wanje wa kabiri yitwa Bumwe Mana Marie Senacre mugabo nkunda kumwita Bumwe abandi bakamwita Bebeto mugabo nuko nyene yavutse mu 1998 Brazil kirakina umupira w'amaguru bakavuga bati n'umwana avutse yitwa nde umukinyi nawe akomeye gose muri Brazil yitwa Bebeto bacamwita Bebeto iryo zina akagitwa na mukuru we yitwa Buntu niwe twabaje tumbe umwana avutse yitwa nde atitwa Bebeto aca yitwa Bebeto rero muravyumva ariwe yamfashe amajwi ndaza kumwerekana agafoto kiyo mu karabe hanyuma aho rero reka ndabasezere ndababwira nti rero kwa kundi nama nsezera abantu jewe nta fatiro tayira tuba ridome kandi matara ndabipfurije mvuga nti muragateba gutanga nanje ntebe guturikisha murakagira ibanga nibango mubangira mw'imbuto murakagira impundu n'impuzu murakagira aho muba mwubahwe murakagira iyo muja niyo muva ariko ibisumba byose kwa kundi mawe yampezagira murakarengana abansi barengutse murakarenguka abansi barenganye ariko bishitse mukarengukira icyarimwe bobo bazorengukira ukurengwa murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma